bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info Plus, famille B-Info Plus, kandi baramutse ndabahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu ca gatondo, aho tugiye kuyaga aho ku makuru akomeye cyane ariko aravugwa irya nino. Ndazi yuko abantu benshi bariko baribaza igituma ino nkuru tutari bwayibahereze, ariko twari kuyibaha ku munsi w'ejo. Nuko mwanya twabaha ibiganiro vyinshi bituma tutabaha ino nkuru, kuko ino nkuru ndazi yuko abantu benshi bakeneye kuyimenya. Reka ntangure nifuriza agatondo keza abantu bose badukurikirana. Ndazi yuko abenshi bari bitegura kugira ngo baje mu mirimo igiye itandukanye. Tubifurize kururanirwa mu buzi bwose bagiye kwerekezamo. Nkuko mwabibonye ku mbuga zigiye zitandukanye, hari abantu benshi nca cyane ku bari hanze y'igihugu bakomeje kutubaza ino nkuru. Inkuru yavuga yuko u Rwanda rwoba rwateye igihugu cy'u Burundi. Ibi biri mu makuru twabateguriye mu kino gitondo. No gusaba ko utora agatebe ukabana natwe kugira ngo ubashe kumenya vyinshi. Tuvuye ku iyo nkuru, hari yindi nkuru kiracicikanaho ivuga yuko u Rwanda rwo nyene nyezina ruri gutegura ibitero vyo kugaba mu Rwanda nyene kugira ngo bikunde bagirize leta ya Kongo na leta y'u Burundi karibo boba bagavye ivyo bitero, kumbure baronke icitwazo. Ibi rero no gusaba yuko tocikwa ino nkuru, kuko ndazi yuko umusisanguzi yashoboye kuyisangura mu buryo bwizewe kandi mu buryo bwimbitse buri mu buhinga budasanzwe. Rero murabizi simba ndumwe, by the way, namuzindurije muri studio kugira ngo abashe kuduha ino nkuru abantu benshi bayimenye. Ndabona yuko amapere yamaze kuba menshi kabisa. Ndazi yuko muza gutahura cyane kwa umusisanguzi. Reka ndakuramutse, ndaguhe n'ikaze ndetse bitinda kwifuriza n'agatondo keza. Mwaramutse neza bwana journaliste. Kananje ndakuramutse. Asante sana. Kandi ndanagushimye no kwikaza umpaye. Yego. Incingingwa ko ndamutsa n'abadukurikiranye aho bari hose. Haracari mu gatondo cyane, ndazi ko hari abakiryamye. Yego. Ariko kandi hari n'abamaze kuvyuka kugira ngo bitegure kuja mu kazi ka misi yose. Urabona ko ari n'umunsi wa mbere w'ibikorwa kuri kalendriye dusanzwe dufise. Yego. Rero nangire kubipfuriza ko bogira umunsi mwiza w'ibikorwa, ndetse baze no kugira n'ikiganza ciza. Yego. Nama nabivuze yuko iyo bahezagiwe abenshi batwibuka. Niyo mpamvu rero abantu nk'aba kubipfuriza umugisha ari by'ingenzi. Bona journaliste, iki kiganiro ndumva umenga gisa n'icyo twigeze gukora, bisa nkaho tugomba kugisubiramwo. Yego. Mu bisanzwe ariko ntabwo hari kuri televiziyo, hari kuri B-Info. Okay, ntaco. Mu bisanzwe bona journaliste, igihugu c'u Rwanda nico gihugu conyene mu karere k'ibiyaga bigari camana ingorane n'ibihugu bibanye. Nk'akarorero, aha murazi yuko u Burundi bwarugaye imipaka buhana n'igihugu c'u Rwanda. Tugende muri Tanzania, imigenderanire si myiza. Muri kahise hoho twaraberetse ingene ibyo Nyerere yakoreye abanyarwanda biturutse ku mwifato n'ivyifuzo bigayitse vya perezida w'igihugu c'u Rwanda. Tuje no mu Buganda, murazi yuko bigeze kuba badacana uwaka nubwo amabi menshi bayasangira. Kongo hose ni Rwanda avuga. Murazi yuko intambara imaze imyaka ishika 30 mu gihugu ca Kongo yatangujwe n'igihugu c'u Rwanda. Rero mvuze ko u Rwanda ari cyo gihugu conyene mu karere k'ibiyaga bigari gifitanye ibibazo n'ibihugu bibanyi, simba ndiko ndabesha. Simba ndiko ndabesha. Ndazi noneho abadukuriye cyane nk'ibi bo baca babitahura cyane gusumba, ku buryo mbere nizera ko baza kuduha n'amaudio menshi abisobanura neza. U Rwanda ni igihugu gito mugabo kibaniye nabi ibindi. Wowe bivuze neza ni igihugu c'amahane. So ariko aya mahane
igihugu cy'u Rwanda gifise ni kubera uburongozi bafise. Novuga yuko bafise uburongozi butanyugwa n'ivyo bafise, ntibabumbwa n'ivyo bafise. Niyo mpamvu bama bashatse kuja ku mubanyi kudokora, ku wundi kudokora, ku wundi kudokora. Yes, ikindi kintu novuga bwana journaliste, buriya u Rwanda nico gihugu gitekana ibindi bihugu byose biri mu ntambara hano mu karere k'ibiyaga bigari. Aka n'akantu abantu batari bazi. Buriya ibihugu byose byotekana byo mu biyaga bigari, u Rwanda gwaca ruja mu ruhagarara, kubera ko icambere batunzwe n'imfashanyo mva makungu, kandi izo mfashanyo nyinshi ziza kubera genocide. Kabiri batunzwe n'ubutare badandaza hanze, kandi ubwo butare ahantu babuvoma nta handi ni mu gihugu ca Kongo no mu gihugu c'u Burundi. So bivuze ngo nkamwe ibyo bihugu byotekana ntibabe bagishobora kuvoma abuno butare, urumva ko u Rwanda rugiye mu ruhagarara. Nkamwe ibyo bihugu byose nyene byose byotekana bikagaragara neza yuko iyi FDLR u Rwanda rwagiriza ko yama yagerageje kuvyonga kare mu Rwanda, bikabona ko FDLR itakibaho ituje, urumva ko bwa buryo bwo guhiga FDLR nibiki buca buhagarara. Niyo mpamvu rero u Rwanda rudashobora gutekana ibindi bihugu byo mu karere bitekanye. Donc u Rwanda gwishima mu gihe ibindi bihugu biba biri mu ntambara, biba biri voilà n'ivyo. Rero bino bintu ni nk'ibibazo bibiri bija gusa. Hari amakuru mu by'ukuri amaze iminsi acicikana, nanje hari abampamagaye bari muri Canada n'ubundi umwe ari muri Australia, bambaza bati none ko mwishinga kuvuga ibyo muri Kongo, ibyo wanyi Burundi ko mutabivugako cyane gose. Turafise amakuru y'uko u Rwanda rwateye u Burundi ngo baciye mu Kirundo n'ibindi. Bwana journaliste, iki kintu ngoma ndagisubiremo mu by'ukuri. Mu ndwi iheze ndazi ko twavuze ku nkuru za FRN, aho ibitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda byagiye birakora inkuru byemeza makungu yuko ingabo z'u Burundi FDNB zashoboye kwica aba FRN barenga 100 mu kibira ca Nyungwe, ngo abandi barabafata. Bagaca bemeza yuko u Burundi bwatabaye u Rwanda. Iyi nkuru twarayibeshuje twivuye inyuma kuko nta ico bafatiye ko mu kuyandika nico ngomba ngarukiyeko, narakivuze yuko nico ngomba ngarukiyeko. Ntabwo igisirikare cy'u Burundi gishobora kurasa abagwanyi barenga 100 hama umuvugizi w'igisirikare nta gice yavuzeko cyane gose. Ntibikunda. Na leta y'u Burundi yategereza kugira icyo bivuzeko, yateza gusohora urwandiko. Iziro ni nkuru bariko barahimba mugabo kandi zifise ico zigamije cyane gose. Nama navuze yuko leta y'u Rwanda irafise amayeri menshi yo kwiba no kwica. Aya mayeri mu by'ukuri barayafise. Rero kubona ibitangazamakuru byo mu Rwanda biriko biratangaza amakuru aya, nuko hariho umugambi bateguye w'ikintu runaka bagomba gukora. Enda guha akarorero, ni igihe bitangazamakuru byo mu Burundi wigeze wumva cyangwa se wigeze wumva bivuga ko u Rwanda rwateye u Burundi? Nta na kimwe. Ni ibinyamakuru byo mu Rwanda gusa, kandi bakanaperezida n'amaprovinsi bagavyemwe ibitero. So iki rero ni kimwe mu byerekana yuko mu by'ukuri u Rwanda ubwa mbere rukeneye gusamaza abantu, rukeneye gusabaza abantu kugira ngo tureke gushira umutima ku ntambara zo muri Kongo, na cyane cyane ko bariko baragira esheke, bariko baratakaza zaba ingabo cyaba n'icizere ku bantu kabisa, biriko biragenda. Yes. Kabiri, u Rwanda birashoboka ko
rukeneye kudurumbanya Uburundi. Ibi byo byose imbeshere uyu mugambi usanzwe uzi ko hari nuko gusa babuze inzira bagomba gucamo kugira ngo bashobore gushika kuri uyu mugambi. Rero kumva ko cyangwa se gutangaza ko u Rwanda rwateye Uburundi, ibi nagomba ndemesha abantu ndababwire ko batosubira no kubitakaza ko umwanya. Ntabwo ari ibitangazamakuru byo mu Rwanda byotangaza ko u Rwanda rwateye Uburundi, ahubwo abambere botangaza inkuru n'abarundi, kuko nitwe twaba twamaze kumva aya mabomba ariko aradukorokeramo n'ibiki. Ntabwo y'abanyarwanda botangaza aya makuru, ariko kandi barashobora kuba basohoye amakuru bumvise ko u Rwanda rufise umugambi wo gutera Uburundi. Iki ni ikindi kintu gishoboka, bakavuga bati rero reka twebwe dutangaze amakuru imbere y'igihe, kumbure nibaza kugaba tuze tuvyite izindi ayandi mazina mugabo twebwe twashoboye kubisohora. So ikisinda giteba kubona journaliste, ico ngomba guteba ko cyane n'amajambo bivugwa ko yasohowe n'abasirikare ba leta y'u Rwanda, avuga ko President Paul Kagame ariko ategura igitero ku Rwanda. nyine kuvuga President Paul Kagame, Perezida atwara igihugu cy'u Rwanda, ariko ategura igitero ku Rwanda. Ibi ni ibintu ubona journaliste bikomeye kandi binateye n'ubwoba wanashaka. Mumaze iminsi mubona muri Goma bariko baregeranya abantu, bamwe bakabita aba FDLR intera hamwe, abandi abawazarendo n'ibindi. Abenshi mu bafashwe bagirizwa ko ari intera hamwe baciye batwagwa directement mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bashobore kubakorerako. Aba rero bona journaliste, amakuru dufise nabo leta y'u Rwanda yateguye kugira ngo baze ku mamedia bemeze yuko bafise umugambi cyangwa se umugambi wari uhari wo gutera u Rwanda, kuko FDLR yigomba gutera u Rwanda. Akana gakino n'agatego Kagame yateguye kugira ngo amakungu amenye yuko FDLR ataho yagiye igihari. Rero kugira ngo abandanye akora amanyanga yiwe muri Kongo, yonone byonona afise novuga uburenganzira bwo kwinjira muri Kongo uko yigombeye. Ni muri yo ntumbero rero bona journaliste yateguye igitero. Ibi nama nabivuze. Bona musesanguzi iki gitero binugwanugana yuko yo bari karategura. Mbega ryo bari ryambira agombye gukora je nkiyo je ryo bari ryambira agombye kuyikina. Ntabwo ryo bari ryambere, ahubwo amahirwe make afise nuko nawe atabagumya banga afise mu Rwanda. Yarakwiye kugira abagumya banga imbere yiwe basoma mbike. Mugabe ngo anafise nuko n'imigambi agipanga iba yamaze gusohoka kuja habona. So yateguye rero igitero gikomeye aho agomba kuvyagiriza ko vyakozwe n'abawazarendo, abasuda b'abarundi FDNB hamwe n'aba FDLR. Aba FARDC n'isoma mbike biwe ntavyo bagiriza. Aha ni kugira ngo rero bikunde ashobore kuba yo kwinjira mu Burundi nkuko asanzwe yinjira mu gihugu ca Kongo, bityo kaje kurondera FDLR mu Burundi. Ariko kandi intumbero nyamukuru ni yuko amakungu amaze kubona ko kubaja muri Kongo yitwaza ngo ni FDLR agiye kuronderayo, mu by'ukuri sivyo abagiye kuronderayo. Iki caramaze guhinyuka, caramaze kumenyekana. Rero intumbero yiwe nyamukuru ni kugira ngo yereka amakungu yuko ya FDLR ahiga muri Kongo igihari. Ngo nibimenyamenya raba ya FDLR yangabye ko igitero. Ibi rero ni kugira ngo bimufashe gusokora
mu biganiro ariko aragirana na leta ya Kongo. Avuga ati jewe singuma nganira na leta ya Kongo ikibazo ca FDLR kitaratorerwa umuti. Ibi rero ni ibintu bishoboka kuko Kagame nta mpuhwe agirira abene igihugu nabiwe barimwo. Mwarumvise mwitegurwa rya genocide ingene byagenze no mushirwa mu ngiro ryavyo turiko sango zinaguciriyemwo ije ariko arategura ibi ntahitaniye niyo vuze ya genocide. Oya naho bitaniye namba kuko urumva nimba yogaba igitero ku Rwanda hazopfa abanyarwanda kandi niwe abayoboye. Rero nivyo ndiko ndavuga yuko iwe nta mpuhwe agirira bene gihugu araba gusa inyungu ziwe nta bindi. Murazi yuko muri Goma abene gihugu birirwa baricwa ku murango izuba riva, muri Bukavu niko kuko kandi niwe afise urufunguzo rwo gushobora guhagarika ubwo bwicanyi nta wundi. So niyo mpamvu rero abantu batogira ubwoba. Ibuye riserutse ntabwo riba ricisha isuka cyane gose. Usivye ko we ari ndamwite gute ibintu by'iterabwoba kuri we ntaco bimutwaye. Urumva we yakubwira ko amaso y'ibikere atabuze bavoma kuvoma, arashobora kubikora kabisa kandi byamaze kuvugwa. Ntazobura ingene yisobanura, aba ni baba Bakame turabazi, ariko byamaze kumenyekana nibaza yuko nubwo atamaramara ntazokubahuka kubyegeka kuri FDNB n'abawazarero canke n'ivyo bintu aguma yitungo ni FDLR aguma aja kurondera muri Kongo. So mu majambo make rero biraboneka yuko regime yiwe isa niriko iregereza ku musozo kuko abamufata mu mugongo bose abamwosha bose gukora ibi nabiriya bariko baramuha umugongo. Nubwo jewe ntabyemeza ijana ku ijana yuko ari ukumuha umugongo, hano mvuga nka bijya bihano ibihugu vya Burayi byamufatiye n'ibiki na bya Amerika barashobora kuba ari fentage. Mugabo ukuri kw'ibihari nuko bamaze kubivuga, barabivuze kutabishira mu ngiro rero ni kimwe. Mugabo no kwerekana yuko batahuye ko ari we nyirabayazane mu ntambara ziri muri Kongo. Nivyo navyo ni kindi kintu gihambaye cyane gose. Pona musisanguzi kino kiganiro ndizera yuko abantu bagisavye bashoboye kukironka neza cyane atakibazo kerere ntangure ndagushimira cyane. Yes, urakoze cyane bwana journaliste, kandi ndagushimire. Nizere yuko hakiri kare reka nike abantu n'abadukurikiye nizera ko tuzakongera mu bindi biganiro kumbura Imana n'abidushoboza mu byo tuzakora mu mande masaha yegeye imbere cyane gose. Kandi ndabikibanure ndababwire yuko twongera guhura mu bindi biganiro, turacari mu masaha kare cyane na cyane ku mirongo y'urugamba ubona yuko ibintu bitaba vyoroshe. Kandi ndabikibanure ndababwire yuko twongera guhura mu bindi biganiro. Bye bye.